Abantu turi kumwe ngaha mu Burundi kunyita Kiyeboyebo itoke. Me aba diaspora is Mr. Kiyeboyebo. Kama kawaida. Garçon romantique de parole of course. Kiyeboyebo bakubwiye ubane n'umuhimbiri canke n'umugesera. Wowe hitamo kubana n'umwana. Braza j'umuhimbiri sishobora kubana nawe. Fuma mbana n'umugesera. Barigeze kunsigura icari c'umuhimbiri bro. Ne bakubwiye ngo gisigura iki? Sira kusema. Natubwiye tumuhimbiri n'abantu kera bakomera amashi umwami. Uravyumva? Bakomera amashi umwami ariko arabima man. Cumbwira rero sasa we uri ready kubana n'uyo muntu kweri? Bakomera amashi abandi. Biramaze gushikaho ho gasanga ukukundana n'umukobwa mukabona iyo relation murimo mutayirimo. Unaona relation ahiko nivyo ndimwo n'ubu. Apana ngo biramaze gushika. Jero relation zanje umengo ndayirimwo ubundi umwanya umengo ntavyo ndimwo. Muga mu bintu je kuvuga ko wabaye umukorezi. Musi wa mbere nkorera narisinziriye ko kweri. Nakoreye imisa ya mbere mani. Asa kudira abakorezi dufukama tuko dusaba igisabisho uravyumva kijya cyo kwirega. Sabwe tugiye kwirega mani bizanye n'ukuntu imisa zitangura kare itiro ricari imfatiramwo. Pade abanda akavuga ivyo avuga Petit kumbe miye aradwazi alabda nafashwe n'ubukizwa bwinshi ndi ku ntebe kumbe itiro ryari ryantwaye man cyane uva karankoma we ubwo n'ubukizwa gusa uri imbere y'abantu uri mu gisayi urumva fise ukudeyo navuye na esthétique bivanyemo na esthétique y'umeshamana n'ikimenyetso cy'umusaba cy'ubwenge papo kumbe vuye mu Gatolika hari umwanya w'ikimenyetso hari gipadiri baje kuvuga iki je nagikubise umwanya utariyo umuntu nka Satb deja right now I can say that is my brother kabisa Satb vraiment nasanza n'umuntu imereye fresh yana telefone arambwira ati petit courage unabiweza ni bien savuga ati bana grand frère umuntu namye fana vraiment nk'ikiri umupeti anatware bamsikira mimi najifa promo mu masomo ngo amso najifa ustada funo kwa kora rusauti upovu wa macha Nelly nati walai mama we mnasema kidemu changu kinakunatishaga akire kineli nati vraiment kianima ni maminato braza ni mafani mwizi urashaka kuri umuhungu kubaha ukangwe ni mubi labda we namusara okay uno munsi wavuze kuri mu rukundo birashitse Nelly nati aragupropose yuko mwo sohokana ukomera gwe umukunzi wakwera Nelly nati sasa man je vraiment no biheba kweli Nelly na ndo samahirwe kwane Nelly nati kidemu kikari kandi umuntu ifite akantu hari ya mu gitega n'amari gititi uguma wakifotoreje bangiye faster kabeza yana nasema nishaenda ndo kawaida barabonye muri Nelly nati turafise abantu benshi bari muri entertainment ba Mona Warda ba Monia Fleur like turamo una focus sana kwa Nelly nati wahe Nelly nati mana ramota bana nisiga parfum nico kintu cankwenze kuri Bonjour la famille, nizere ko mumeze neza bivana uherereye ndabaramukije cyane ndabifuza abantu migisha mu miryango niko bitegezwa kumera let me say thanks to papa katika kuri step media kuri microphone ko skila aka kagasuri kishime kaka kagasegeze ngo mubizi tamwebwe natwe doroga ngo twazira makuru masho nababwiye ubwenze ko baronka kandi subscribe byo kandi subscribe tugira na share gizuka mu bamu bambere bazuko baronka makuru mashasha so guys nababwiye ladies and gentlemen iyi ni 2026 ni step media igiye kubazanira ama exclusive interview agiye atandukanye nkuko rero kwanza mubizi ku bantu muri bihugu bitandukanye turabashimira cyane muri mu bantu uvuga yuko mutwigurira cyane ku ma commentaire turabibona nako mudakora step media turabashigikiye ariko kuri wana utaragira subscribe bangutsa kwa kundi ahandi nababwiye kagasore kishima kazubazanira ibintu bigiye bitandukanye no musendi kumenande ariko ikintu kimwe cyambe nishaje kwanza kukubwira back na mimi mtafurahi sana uno munsi katwanze twakire umwe mu bantu uvuga yuko babikora neza cyane ndazi yuko benshi mifuza kumumenya abamuzi baramuzi afise byinshi amaze gukora n'umukomedie ku bantu mutaza amazina yiwe byose turaza kubimenyera hano sishimye kumuvugira izina yiwe byose aza kubyivugira reka twanze tumwikaze grand frère bigwa wana niko fresh sana so bonjour la famille majiste nibaze ko mwamaze kumbona ndi muri step media kama kawaida sawa tipe vraiment rafisi impano nk'amajambo avuze mu minota hari umuntu yavuga hafi minota nk'itandatu bro ibintu bisomeyaga MZ tunachoka kabisa juu kubera razi hari umuntu yigeze kumbaza ati wowe ukora akazi zakandi ndambaje nkora akazi ko kuvuga wallahi vraiment ngo step media bakunzi bacu rero seka ndi kusema you have a talent wallahi sidakurusha kuvuga wowe vraiment kweli ntimuturusha ukuntu remwe muvuga faster vraiment birarenze fo so hama reka mvuga ati so bonjour la famille again is Mr. Kiyeboyebo so Kiyeboyebo nibaze yuko ari bon
ku bantu turi kumwe ngaha nyene mu Burundi abantu turi kumwe ngaha mu Burundi kunyita Kiyeboyebo itoke me aba diaspora is Mr. Kiyeboyebo kama kawaida garçon romantique de parole of course nenda pigani mangre bras urazi ikintu gihari ahubwo wenda umara na presentation yawe irasa reka bihindukire wowe mbaza umenyesha makuru uno munsi taseze iyo si impano yanje ndakubaze ndagitwara ko nakuriza turabikuwagi like uko fresh graphic yameze fresh sana vraiment niko bien manager yare isinzwe ebana jenegereza yari binakuyaye kwanze kebo yari reka bijemo kuko ejo mwijoro yarakubiswe brazza nana bikubaza lakini unaleta tibi Real Madrid no yari mufiki kwanza je mu bisanzwe narimeze fu gusa ejo barantefonye mwijoro ngo yari mepigwa nikasema bari mautamu yaratubabaje ariko umunsi yatsinze ngira nawe bizokugaruka oya je Real ntizosubira no gusinda man kwa kare ka coach nambara ka coach kaya muko muzana utuntu tuturofa ngo nutukocha man wacho bareke gutumwanya rasi urafise ingorane na Real Madrid nuko imana bafume bazana urya nani ure coach wa Burundi kama ni mutombora mtombora wapi uri aratombozaga bitu biwe Kiyeboyebo kubona ko adukurikirana uno munsi bari barakunsabye ariko uno munsi barakuna kuri Step Media ndishimiye kwanza gukora ikiganiro nawe. Okay, nanje ndavyishimiye sana vraiment sanze muri abantu beza sana. Ariko ari kintu nifuza ko duherako. Umwaka turi muri 2026. 2025 nta gihe kinini hace nk'indwi zibiri twivuyemo. Ari kintu cyo nifuza kubaza nikihe kintu muri 2025 wifuje kuzoshika kutigeze ushikako. Je vraiment kweri ndeke blague. Je narakoze na video ndanabamenyesha man. Jewe ibi bidiri vyo gukwegana n'ibikorwa vyiyambiza unakutana kona ugasanga ufise umugenzi wawe w'umuhungu yiyambiza vyaranteye imikoshi sana vyatumye ntagera mu bintu ntabona yuko 2025 nzoronka je icambere muri 2025 nabona fresh yuko umuduga nzoba ndawufise nabona neza yuko nzoheza amashure nabona neza hari ibintu vyinshi nabona yuko gusa nzoronka rasta gusa bivanye n'ivyo bitipe naguma ngenda navyo nakutaka ko umuturuzi munajambize si mwacho tya kujambize ivyo bidiri biratera imikoshi imana jubu kweri je vraiment kwe 2025 nabona yuko nzoronka umuduga nabona yuko ama platform yanje azobageze mu rwego rwa kure rumwe ruteye ubwoba ariko turabana TikTok urabikora neza cyane kandi nabikora neza me nabona yuko nzobangereze iyo nyene warengeje twa dukora kugira ibintu vyacu bi international grand frère ni pat Tasumva 2025 twabona yuko ivyo byose ko bizokemuka kabisa ariko ntivyashobose ariko 2026 tunakia ku fight bras sawa basi like tukiraho nye turana ufightinga sana cyangwa unovuga yuko ukora cyane kuri TikTok kubera iki Okay, so je ndashaka kuvuga ati je mu bisanzwe TikTok niyo yankuyemo mu platform yose abaho TikTok yarankuyemwo mu nyuma ndaja guhatira ari muri Instagram nyene mu nyuma naho nyene birakunda no muri Facebook ndajayo nikana tubete ni bien kirese gusara ukuntu usanga umuntu yaragukunze urumva yakumenye muri TikTok hose ategezwa guma gukurikirana ugaca usanga hose aragiyeyo ubu hose ni bon kuko mfise aba followers ba bien hose ni fresh vraiment ni bon bombo karati men bombo karati yes mbere yuko twinjira mu kiganiro cya twenda kurondera ariko ndifuza kwanza tumenye Kiyeboyebo n'umuntu ki Kiyeboyebo yatanguye umwuga we ryari niki kintu cyatumye Kiyeboyebo yumva yuko yoga umukomedie kugeza kuri no mwanya. Okay, so Kiyeboyebo nibaze yuko je umbajije ngo Kiyeboyebo n'umuki so Kiyeboyebo mwamaze kumubona ngaha ni gihungu gifise umutwe vraiment mfise udushiga dutoya Kiyeboyebo n'uruhungu gwirabura Kiyeboyebo n'agahungu gapima nambari 1m68 Kiyeboyebo n'akanyeshure naho bishika gusa rimwe nkavyihakana bavyumva Kiyeboyebo n'umukomedien n'umurundi Kiyeboyebo afise abavyeyi yararezwe havyo ko abantu batubona mu marezo mani ukaza wumva kuko agahungu mengo ni karezwe bro twe twararezwe Kiyeboyebo yararezwe ndafise aho mbarizwa ndafise muhira so je nibaze ko mvuze ukonye Kiyeboyebo vyo mama wamuwenye labda nizina ryanje ndarishire ko reka ndabongera Kiyeboyebo amazina yiwe y'ukuru yahawe n'abavyeyi n'ababanyi babigiyemwo n'abashangazi baba UI ni mazina ari kuri limikashi irakoze giga era niyo nari mikashi yanjye ni nimero ndarivuga ya namba 3 acane nawe okabisa yes kora ko dukurikirana bumvise ingene watanguye cyangwa izina ariko no dusigura izina Kiyeboyebo ryavuye okay so izina Kiyeboyebo kwanza je nda ibi bintu nabitanguye 2017 urumva gusa muri 2017 nimekwa nigaki nari nkiri mu mablage 2017 ça fait dire ko 2017 nk'imyaka 9 niko nja muri neva ndi muri bibiri uravyumva nabitanguye 2017 nari nkiri umupeti sana vraiment ko ico nibuka cyo nandi mu mwekenza nandi mu mwekenza nabitanguye 2017
nabitanguranye ubu UI bwije nandi mu UI bras yani nimekuwa niko mu UI wa majabu sana nabitanguye ndonka ama like familiare no gupostinga nta nivyo narinze shize ikintu kuri stat nabona yuko na postinze man naciye mu bihe bigoye hamizina Kiyeboyebo hanu ryavuye numunsi natanguye kwiyunga nabandi rero kugira ngo ndavyige biga kuko hari ubu UI mu kazi no kwiga ikintu ngiye rero ntanguye kuvyiga ibi bintu niho izina rya Kiyeboyebo ryaviriye kuko je ndi mu ma repetition abantu benshi nakunda kubatuka Kiyeboyebo natinya kubatuka ibindi bitusuka tusanga ndagutuse Kiyeboyebo rero sasa urumva ako kantu kaca kaba ko murumva maki umuntu wese akubonye Kiyeboyebo ivyuko izina rica rirafata rimaze gufata cyamvuga ati jibi izina vy'abavyeyi bamaye kazima family bizi reka ndavikure ko rasta ntangurane na Kiyeboyebo vraiment gusa mu nyuma naho nakora gusa abavyeyi ntibabiryohererwa babona yuko umengo ko abavyeyi b'abarundi attention umuvyeyi w'umurundi abonye umwana we atangiye kuja mu bintu vya entertainment akiri umwana biyumvira ibintu vyinshi ubusutwa urumogi uravyumva ibintu vyinshi sana abavyeyi vraiment vyarangiye nyene bambloka nca ndabiheba cyamva muri game ndataha nyene cyangenda gukurikirana n'amashuri ngiye gukurikirana n'amashuri mu nyuma rero sasa cyambara ko ivy'amashuri vraiment no bigumamwo ngo urumva ndabifate ko mu bintu biri professionnel mu buzima bw'iwanje cyavuga ati nanje ntegerezwa kuvyura impano yanje hari 2024 niyo rero nashoboye kugaruka cangaruka nako gaterme ka so bonjour la famille mu nyuma ndatangura gukora vraiment bonjour la famille yanje vamwe ikintu kidasanzwe pour le moment ndashaka genda kuzi kubera bonjour la famille ya bonjour la famille akisikiaga tuji sauti yako ni bonjour la famille bitu byose of course bonjour la famille vraiment yarankuyemo nganga yiwawe ukoresha oya singanga miss nagataye ya manganga lakini tunaona mu video place kenka zose aho kakitu kaguma kagarusa ako kantu urumva kagarusa urumva ni nk'akantu kaka branding kanje nyene navuze ati aka ntegerezwa kuka ewana buri video naho nobani je no muhira mvuye ku ishure mu gusaba ingana nabwiye ati bonjour la famille mama hari inga uravyumva nawe nyina akacasubiramo akambwira ati bonjour la famille inga zirahari lakini sasa ari kintu kinyoheye kuri wewe sinzi mugabo je nico ngira nibajije ibintu byose wavuze uko unaonesha iPhone yako unapiga 5 tu hivi nimefairere braza ka iPhone ka ulofa ka iPhone ko nakakesha mimi naona ibintu byose wagumuvuga ugumuwereka abantu kufise iPhone basi urumva ndiko mvuguku areka gusa nagafone k'uburofa gusa attention ni benshi batagafise igeze mu miliyoni urenga akariko kamfata ama video yose kandi ama video yanje ariko tuvuge yuko ari Comedie yaguhaye ego ino iPhone yavuye muri ibi nkora sisi kabisa asha ino phone sikuvuga ngo naragenda akora ikiyede ngo oya je natanguye je benshi barabiza abo twabanye muri kati nambwiye nkorana na tujya du telefone madokomo makosi manace mu buzima budasa ubwoye mara nazima simu ya mere ananibana nanipiga brazeme arukudiri mere mani yashiri telefone yiwe hasi bro akishira hasi naje nabafashe fashe telefone naremera nkafata uruvideo rw'uburofa rubaho rwa mbere gusa kugira gusa so bonjour la famille kaza we umva telefone n'abandayisubije nace mu bihe bigoye mbe bitanguye kunkunda vraiment ntivyantebeje nivyo vyanguriye telefone vraiment ino telefone nayo kwe muri ibi kandi vuba vraiment ibintu bizogenda tu fresh man kabisa ndashaka kuronka n'urusasu rurenze kururu kabisa urana yuko ibintu biragerageza ibintu biko biragenda vraiment ndanabishima kabisa kabisa ngerageje novuga yuko blague apart cyangwa sinovuga yuko ngo ndiko ndabivuga kubera ngo uri impande yiwanje je namye ndagukurikirana kuva kera urumwe mu bantu vuga yuko hari video wakunze gukora kera urakura kimbia gusa bonjour la famille sasa tukibaza wani kintu kizimugira utubwire ngo kunyuma ngo leo ngo peta kuya bageni iyo video rayibuka ziga je na video yiwanje nigera nibagira je video zose natanguriyeko ni video natanguriye 2017 uyinyiwe kuje gusa kidogo mba ndayibuse nuko niko nimere nta video nigera ntakazaje tutu wabuterere tutu wakinama buterere vraiment ibingine bitu buterere pina za content bro buterere haruzi ama content iyo basima ku mayarara basi ku mayarara metu ukuntu gusabe abayeho nini Alvinisa nabiona Alvinisa wa buterere rero jama ni sura ya Alvin Smith irimo content plus yani nta muntu mu buterere ubona ana bia jua hela asaneza kubera amahera sasa skatarega gusaneza Alvin asaneza sindavyanse misura irimo content yani mutote twa buterere je vraiment nta muntu mu buterere ndabona ngo ndamuburemo content je nama content ameranye nja mu buterere
fa gushika gusa mu buterere mbabonye content ntihabura utwensorite ile fasi kabisa yani ile fasi piko ma desordre zingine za bure braza piko bene bashaji paga mikoro ikakata babana piko wanaume bene siju yani siju reka tuvyihoze waramwitani Kiyeboyebo numwe mu bantu uvuga yuko babikora neza cyane akunzi cyane kuvuga baririmbyi rafa pase hari umuntu twabonye uvuga yuko mu comedie nkawe ariko agurana na Natasha numwe mu bantu uvuga yuko yakunze kubivuga cyane ku ma media ikindi ifuza gurana na Natasha ariko turabana Kiyeboyebo uno muzi hari abandi ba star bivuga ko na support sana lakini bo umenga ntacu bigera bakuvuga okay so je kuri ico ndashaka kwishura so je mu bisanzwe aba basani bo nga mu Burundi benshi harabo kuko bavuga ati muri no industry turimwo akazi karinjiranira uravyumva je ndashobora gukora ikintu kugira ngo pushing indirimbo ya naka uravyumva ugasanga vraiment nta bubasha bwa danger mse bwo gupushing meje nkoze bajya abantu banje bake mfise bakagira ico bagize bafashije irya ndirimbo uravyumva no kwifuza guhurana naka ni kindi kintu unanipata jivyo byo kuvuga ngo mpure na fulani canke ngo mpure na fulani biga biboro ni haragera rasta nasikia gabuga bari baza kusalimia wanakuwe wakanyota kako acha hiyo vitu wewe unaogopa kupigwa milongo skia braza twebwe vraiment kweli sikuvuga ngo ngikio twebwe vraiment muri ibi bintu naho tubirimwo hari ibindi bintu mani udashobora kugira udashobora gushaka yuko bijamwe faster wihute oyaha ibintu ni buke nushaka kwifuza guhurana na kamena kakifuza guhura nawe ugasanga muwe mu bihe vyumvikana unataka kunapishana na mtu nafanana saka mayibobo bro yaani unapishana na mtu nafanana saka mayibobo kamenga umuntu ntakuzi ivyo natwe rero nivyo je nahankamana abapeti bakina abapeto mukina madufise kudiri mani tuba twihagarara ko rasta bafise aka brand kanje gato ariko nkihagarara ko man uko niko nimere nta bintu vyo kuvuga ngo fulani hapana we na mabrandi zako kure kandi nafise ubasha bwo gupushinga twese tunasaidizana kandi tukayaga tu fresh gusa duhuye ahantu twese tugahora tuvuga ati twese twarafashanije apana mini pishane nawe jungo tini nimekufukamiaga ngo suko nimerera kabisa uno musi turamubona Kiyeboyebo numwe mu bantu bavuga yuko nubwo adafise izina rikomeye cyane mugabo hari ahantu azwi yeah of course abikutiye buku panda mbisi gutuga muri bisi kuko ari ushobora kuba ati abantu benshi bamaze kumenya even nkahura nabo muri bisi takuwa ni soba urumva ibisi je ndayurira sindavyansa gusa hari umunsi nigeze kwigira umupro sana nigeze kwibona umengo brand imepanda bamajao yo denda vyuka kandi kumwe na ba sister sasa turi muri bisi chambona umumama uyo mumama acawigu yari ari ku telefone man chambona sister arankomye ngo raba ndavyuku sasangana umumama akayerekana ama video yanje abo bicaranye yari yakubonye ko nawe uri muri yo bisi sinzi ko yambonye ntavyo nzi gusa uko biboneka ni yari yambonye kuko umumama yafashe telefone ariko arerekana abandi ba mama bicarana abandi bari muri bisi ukano gahungu vraiment karanyica sana uravyumva sasa ivyo bintu mani bica bituma je niyumvira guheba bisi uravyumva sasa niyumvira guheba bisi cyane gira umupro si bitu ama taxi piga taxi bras ewana nimehomba msiku 3 bras naza sema baga bana achevuga ati zivya ma brand ni pembeni ataragira yuko mpeba bisi nzoyifata ibisi ndayifata ni fresh urumva vyari vyamombesheje man mundwizi biri gusa kujifasta rengo mataxi na mamoto nimehombaga bras nikasema naishi hapa wa nikatwa narudia mu vya mabisi bras kabisa Kiyeboyebo bakubwiye ubane n'umuhimbiri canke n'umugesera wowe hitamo kubana n'umwana umugesera canke umuhimbiri braza jumuhimbiri sishobora kubana nawe fuma mbana n'umugesera barigeze kunsigura icari c'umuhimbiri bro umuhimbiri sinshobora rasta and ready kubana n'umugesera man ariko unshobora kubana n'umuhimbiri umuhimbiri sinshobora niwe bakubwiye ngo gisigure iki sira kusema natwe dusigurire Jekera urumva umuhimbiri sinzi urumva je ndisiri kuko deja ibintu abigisha agenda batwigisha kameme n'ivyo twekera umuntu iryo jambo umuhimbiri mfise umumese yatwigisha ibintu fresh muri sciences men yatubwiye ati umuhimbiri n'abantu kera bakomera amashi umwami uravyumva bakomera amashi umwami ariko arabima man cumbwira rero sasa we uri ready kubana n'uyo muntu kweli vraiment je nta muhimbiri no fambanye nawe gukomera amashabandi umuntu gukomera amashabandi wose burofa kweli
sinuburofane n'ubuvayo rasta kabisa bakubwiye utanga ikigongwe ku bantu babiri umuntu yaguciye inyuma canke umuntu yakwivye wowe ikigongwe nde umuntu yanciye inyuma canke umuntu we barakwivye ama dusupoze basi ko yakwivye umukunzi asha fuma ntange ikigongwe ku muntu ku muntu yanciye inyuma n'umuntu yakwivye umukunzi braz wowe utanga ikigongwe ku muntu umwe muri ku gisuma canke umuntu yanciye inyuma ku mukunzi shafuma ndagitanga ku muntu yanciye inyuma ku mukunzi kwe igisuma ndacanka rasta igisuma kirasubizana inyuma sana kubera ndi ready no gusohoka mwita urumva numvise nduri y'igisuma ko aragihana ndi ready kubwira taxi hagarara nje guhana nanje uko niko nimereye make ubonye ahantu bafashe umuntu w'umusuma nawe urashiraje gufasha abantu ntabwo rero sasa je ndi mbayamba je n'igisuma kigeze no kumfira ko je ntama ndavyiba hari igisuma cafiriye honye mu bukirasazi mbe bivanye n'akabiri kanje gato babona yuko atari je ni mbaya man wese nabo babivye mugabo uhana igisuma twaragikubise ku buryo gishaya bagitwaye kwa muganga ari tabani nikasema hapa fresh je ndimva neza mbonye igisuma ko aragihana je ndakunda igisuma bagihane je canke kitazona subira ushitse kuvuga rero ufuma waguciye inyuma je fuma none unciye inyuma sikawaida ushanipiga erega ramini ko Babiloni mu bagi je unciye inyuma nanje nciye inyuma abandi mugaca inyuma gusiba urumva unyivye je so kwiba abandi nange so gusuma mba nifuza niyo guca inyuma rasta niko tayari ndizera neza yuko twese tuba dufise abantu baba badukunda ntibirashika hakaba nk'umukobwa wa Kiyeboyebo ndakunda ryajwi ryawe ryo mu gitondo ivyo umrataka mugiye mutumeje mba romance walai mani jara gakobwa sinzi ko je ndabifata ko mama drama man badamu wa Bujumbura ni ba escrow je uri umudemu kambwiye ngo ndakunda kaje man je ndabibona nk'ubu escrow rasta nta mudemu wa Bujumbura ivyo bintu ivyo vyari vya turaba ivyo iboro tubizi mu Bufaransa pana nga mu Burundi kandi urinzi ubona umudemu atangiye kubwira ibintu nk'ivyo wa muhungu we menya yuko akaragutegurira mani hebana konsoma urumva consommation umesha amavuta ya grave amwateye n'ubwo erega abademo erega Kiyeboyebo iyo ukunda rero umuntu consommation itegerezwa kwaba bro consommation itegerezwa kwaba hari aho bigeranye n'ukabona yuko ari exaggeration abademo ngabuja ngo urafisa ngo ndakunda akajwi kawe ko mu gatondo ngo bebe ngusane baba hiyo sio wenyewe asikudanganye hapo sana takatafute ma mission zake zote bebe urumva ari ukudiri bafise ukudiri bakubesha nk'ikintu cindwi bakugyosha naho uja mu bantu na rukica ngo ndakunzwe ukunzwe vya braza bari muri mission yo kugukubita hafi 300,000 sha bademo abujumbura wapi kweli okay biramaze gushikaho ho gasanga ukukundana n'umukobwa mukabona iyo relation murimo mutayirimo unaona relation ariko nivyo ndimwo nubu apana ngo biramaze gushika rero relation zanje umengo ndayirimwo ubundi umwanya umengo ntavyo ndimwo yari n'icyo ya ma blague okay niki kintu wicuza mu buzima icyo nicuza mu buzima sha Jeffrey bakweri ikintu banicuza Jeffrey mbona ubuzima bwanje ari nibuko souple nibuko fresh ni propre walai yani ko safi je naco nicuriza mu buzima biramaze gushikaho gakundana n'umunyeshuri gukundana n'umunyeshuri nakundanye n'umunyeshuri ama utari umunyeshuri ndazi nawe bamaze gukundana n'umuntu atari umunyeshuri je ubukwanza ntari umunyeshuri mwe dukundana je wiga sinshobora gukundana nawe je sawo dukundana nawe nikundana n'ibintu vyahejeje amashuri n'ibintu zitawe nene toto munabura nta banyeshure je nintaho kwera ega abanyeshure dukunzanye ni kudanganyana basi mu rukundo rw'abanyeshure hari ibindi biba birenze mani sikupirikisha tubaba bangire banafunzi kumufata kugira nk'umuntu deba gufatira amanote labda kwesplike yani bitubya burufu urukundo rw'abanyeshure ugasa urukundo mani ahubwo rujya ni nk'ireso mani ya sciences ahubwo bazoshira rya ni nk'ireso ya sciences mene ndaki ngo mapenzi banafunzi biya ni ma blague ni nibibi baho mani ubadanganya okay uno musi turazi uko Kiyeboyebo arafise ahantu azwi okay nibihe bintu ho rukumbura utaraba umustar basi siko dubicisha muri yo langage utaramenyekana nibihe bintu ho rukumbura uvuga ati je ikintu kuba naramenyekanya amwe ndagikumbura mugabo kwa juri ko hiti birangura wagira nsubire kugikora sha ikintu je nimiburi nibuka nkavuga ati je iki kintu ravyumva hari ibintu je vyangyohera sana hari nk'ibintu vyo guteza akavuyo school bras ivyo bintu narabikunda fo sana mbese asubu ndiko ndabikora ucume ngo
umengo mba ndiko ndici ikintu runaka kuri jewe cyane buka biga bidiri vy'ama brand biki gaca ndavyihoza hari udupisine tumwe nakunda kujako ntararonka hits gusa ubu ndatubwiye ko bro ukaca mvaho nini nkaca mbona nkaca ndavyo kandi uzo dupisine shatwa aranyorohereza agapisine ka 5000 narakajamwo mani nkobu kamengo ndifi man me apuglo moma nage muri piscine ya 20000 yakombye kugira ngo noge basi ndi stable ata ibintu vy'induru ucumengo yani hari ibintu gusa ni nk'ibisi ibisi ubwa mbere je umukonvoyere naremera nkafuka amawe konvoyere sina bulare wa bisi nani pa gusa ivyo ntavyo nogira kandi hari aho uja kubigira ugasanga arakuzi brand yawe ikabigizene ikabikorosa ibindi bidiri jewe nakunda kwigirira abademu nakunda n'abademu nakunda kubadraga vya fosana me ubu naho mani umudemu ndiko ndamudraga umengo mba ndiko ndikorera ukudira hari abademu ndashobora kudraga mani ucumera gushika vyihoze urabona ukizani basi ni vyinshi gusa vyafuye mani umunsi gusa izina ryanje ryatangiye kuronka n'ahantu runaka rimenyekana hari vyinshi nagiye mpeba hari ibintu nk'ibintu vyo kwambara nabi muri quartier urasezera duwa twakona sana ku media yani hivi mu quartier kama yani ni kukua supre kabeza usohose hanze ifoke ukwe supre rero urumva ivyo bidiri yani hari kudiri uco usanga uri kurica ugasangana n'amahera ufise w'abatu utangiye kwiyumvira ivy'amataxi ivy'amamoto hauna lare braz me utararonka amahiti bro unajitokeza ko kinama na movie jana nakubita kinama mpaka vile mubu sishwa kuva mu kinama gushika muri vile n'amaguru shikayo yasho nagisi niko mweusi papa yake nafikaga weusi wangu sasa ndio umekuwa double cap yani weusi rukuba yani weusi sijata kisanzani kasema urumva ivyo vyose ni ibintu vyagiye bivamwo acha twamate kwa weusi wako ukiangalia kwa familia yako wewe bwavuye kuri papa cyangwa kuri mama wala weusi wangu je sinzi naho bwavuye last akyamgu niko ubwirabure bwavuye muri interna kwanza nakumbuka interna niyo yatumye nirabura kweli noga amazi mabi umva rero nta muntu w'inzobe uva muri interna twosanga nabo twinjiranye muri interna bafise inzobe ubu ivi ni beusi hama jere nirabura turayabuzi usige rega jeje nagiye muri interna fisa gapoka bien nukuri kwima sisera yabuzi ugira usure kwisiga mukoroga gapoka kagaruka sinaga izo sona nizangu sinaga izo issue braz izo sio pigo zangu kujipanga mama mifuta juru tigereka muri kafu we namburu ruhungu nambufana zibifana vya Real na manabi supportinze ku mavuta yo kwiyambiza urufana ura Real ngo ndagutwa bamavuta uje uyambize kwera utajijura utazofiri imbere rega kwisiga amavuta y'ibintu nkabiga zambi kiaje samake banazitumika bo bafatire bagahagarika biye je vraiment n'abantu bakuraga amavuta no bahano bagusaba vyihoze none basi biko bibafashiki sinata ko bazungu none rega mu busaza bwabo niko bica bibagizanira ingaruka uzora abantu bose byambiza mu busaza bwabo ingene baba basi ukizana ibidudu umengo n'urukokodiri kurabona ngayo n'umutama mifunyu nyuma si mu bihebe erega nivyo nari mitere nambibura connection ivyo nyene wala erega ari mitere mu bintu vyatumye connection itakara nibe biya mafuta kuko umengo ni diri abahungu bose twende n'abapastere baba bakongomani vini manani ma mikorogo tena bakongomani bo bazanye ivyo bitiri vy'imikorogo bayaga bakongomani jwa nivyo babizanye wala abantu benshi iyo turi mu bintu dufise ibintu byinshi byatuvunye muri kano kazi kiwawe ukora nikiye kintu kimaze ukuvuna sema mi vraiment iyi challenge muye nayo mbona umenga comedie no ihero man ikintu cakunda basi ikintu catuma je nimvira yuko ibi bintu no biheba ukudira usanga nk'umuntu akwisa umusazi last yani wakutana mutu nyene yani akuba ukabye ugujya mu peti n'umusazi sasa man hari ibintu bibiri man bitandukanye man aho fuma basi mu upcoming umunani umumizise vyo fuma bro umuntu wa comedy bro ugitangura ebana umengo buri kirofa kiraho cikidebire kubwe n'umuntu wese akubonye man umengo nagukubita acha kubona umengo uri kirofa umengo nta valere ni Ufise umengo ivyo nivyo bintu vya izo nizo challenge twagiye duhura nazo tubona yuko ibintu twobiheba kabisa hari nazindi challenge man wasanga unakutana ubuze phone yaba phone gufata video ukayibura yaba kamera ukayibura icari cyo cyose uziko cyo tuma wewe basi akazi kawe kaja muri rezo ukakibura man ivyo bintu vyatuma twiyumvira yuko ibintu twobiheba ukuna jifaa ko comedy una simu juu post unaenda kujiconnecte mukasimu kadokomo naho nyene bagutijije mani kumasa make woni Kiyeboyebo iko nagisema just imagine wala ivyo bidiri vyatumye je niyumvira yuko ibintu no biheba me mu nyuma cavuga ati jewe kweri
acha ni fight nta gucika intege reka mpambane namba nzofiriyo imbere fresh me ibintu ndazi je mu gukora je ndizera Imana ko je nahoze ndi umukorezi je urumva nahoze ndi umukorezi ndazi ibintu vy'Imana nace mu bintu vyinshi je vraiment mfise ibintu vyinshi naciyemwo nivyo vyatumye je ngira na esprit yo kuvuga ati nzokora kandi Imana izondungikira abamarayika babo tuzokorana bazoba bakonte tarenze nibara ko yandungika umumarayika cama akantu kaso bonjour la famille acha karankuramo ya ivyo vyose ndabishima gusurumva izo challenge vraiment zo gutukwa mani bara nizo soba man uja nk'ahantu kazawumva nk'umuntu nyine ari namwe ngo we vanga kuri ivyo birofa umva vyatuma wimvira umengo cubiheba umengo ya bifise ukudirene bicana intege nyene ukudirya ivyo nivyo novuga yuko vyatumye je niyumvira ko ibintu biheba me mu nyuma ndabona ati uzoshaka unyita uko ushaka menzo pambana kandi vyarakunze uno munsi Kiyeboyebo n'umukomedie muga mu bintu eje kuvuga avuga ko wabaye umukorezi ya narabaye je narabaye umukorezi sinahevye umukorezi ngo kubera ngo ivya comedy oya je mu buzima bwanje busanzwe sanze afise umumama wanje afise ama job menshi akora sasa harimwo n'ivya decor rero sasa vya decor urabona ko ifatwa kenshi samedi dimanche rero samedi dimanche wasanga ndi mu vya decor rero abakorezi duhura samedi et dimanche wacu usanga afise ibyapsa vyinshi cyamvuga ati rero gukorana ibintu vy'amapsa ebana reka gusa ndavyihebere sinshaka induru n'abantu ngo wahora ivyo cyamvuga ati reka ndabihagarika imijambo y'Imana rindi ku mutima okay nigiye kintu kumbuye mu gukoreza nkumbuye dance ko je nakora mu misaza abaswahili Imana urumva ko kwitwa ama dance hari kudikorare ebana hari korare aho yitwa Saint Paul yo muri Kirama ikuririmbira umukorezi umekuna piga dansa ni kichwa kinadundika mpaka saure jamani ni nani ni dai iko mugara okya vipi ko jana nateri dance je mu gutambira Imana vraiment nariheba narateri dance ku buryo umutwe wagumudunda basaye upeti kweli ni bitamu kweli watu wengi mu bitwa turimo para kwa challenge dukunze guhura nabo na challenge yo barahuye nayo mu bukorezi challenge nahuye nayo mu bukorezi musi wa mbere nkorera narisinziriye ko kweli nakoreye imisa ya mbere mani asa kudira abakorezi dufukama tuko dusaba igisabisho uravyumva kijya cyo kwirega sabwe tugiye kwirega mani bizanye n'ukuntu imisa zitangura kare itiro ricari imfatiramwo pade abanda akavuga ivyo avuga petit kumbe miye aradwazi alabda nafashwe n'ubukizwa bwinshi ndi ku ntebe kumbe itiro ryari ryantwaye mani none baraye mu biki sinzi namba ni madawa lakini sasa sindavyemeye ko katolika n'abantu imisazi zabo zidakunze guteba abari nk'isa imwe n'inusu vraiment sinaryamye isaha yose gusa ico nzi co naryamye plus de 10 minutes kuko umupeti twari turi kumwe ari poste bitakolite mu bintu vy'abakorezi iyo poste urumva ari kudiri tuba twicaranye turi babiri umwari abari ngaha nanje ndi ngaha umupeti niwe yabonye umwanya mazeyo cyane uva karangoma we ubwo n'ubukizwa gusa uri imbere y'aho uri mu gisayi urumva fise ukudeyo navuye na esthétique ya bivanyemo na esthétique y'umeshamana n'ikimenyetso cy'umusaba cy'ubwenge papo kumbe mvuye mu Katolika hari umwanya w'ikimenyetso hari gipadiri baje kuvuga iki je nagikubise umwanya utariyo kuba bitawe barabitaye babonye yuko gusa na panise vyadaje yo niyo challenge nahuye nayo so nandi ma challenge nahura nayo ugasanga bambaye imisa ya mbere shisi imisa yatanguye yari mimi kwagana cheriwa sana efisa challenge menshi nagenda mpura nayo kabisa nikiye kintu kizimvye umaze kwigurira ikintu kizimvye maze kwigurira shaje mu bintu bizimvye kweje umengo hamwe novuga ko mfise ikintu kizimvye maze kwigurira no bambeshe ibizimvye byinshi ngo barabingurira byose shusho ari kugurira gusa mfise urupantaro raho man mfise urukabutura beruka kugura man attention naruguza amahera zimvye nigo mu mpuzu ndashaka kuvuga niyo mpuzu ya mbere niguriye mbona yuko bizimvye ibisigaye byose baraguha ibindi byose vyinshi n'ama gift ndahabwa ama gift menshi ngupiye ni madame amwitabe nta kibazo ntabwo ari madame allo ari kintu wavuze ko kubijanye n'abantu ba mikorogo leo wanakutafuta wanakuambia hivi Kiyeboyebo dushaka ko dupromoting ntuba promoting kandi wavuze ngo ntabo wemera kandi ngura n'abagwanya abantu bisiga mu korogo banakutafuta leo bakwambia Kiyeboyebo dupromoting ibikorwa byacu sunasika ni lare deja zishaingiye eregaje ku mahera eregaje nawo mahera nisige mu korogo no canda wisige je amahera ndahagaciro sana
tumaze kumamagana wabisiga umukorogo wa pomyeri kari twambwira ati promotingira ndabikora kabisa naho mbwira ati Kiyeboyebo tora 10,000 wisiga amavuta y'umukorogo najipaga bro kabisa jana ara mahera ni fresh gusa natara mahera yo twende naro yes ni Kiyeboyebo uno munsi bikunze kuvuga cyane no mu bantu bavuga yuko aramufana cyane Nelly ariko ngaca nifuza kumenya hari abantu benshi bari muri entertainment kandi bari hit ikino tunaona Kiyeboyebo anavuma sana na Nelly ntituzica mushakako Nelly walai mama we mnasema kidemu changu kinakunatishaga akile Nelly vrema kia ni maminato braza ni mwapa ni mwizi atureke blage basi mwe hata kama mnatufaka ngo murabajene ngo muzikura abademu beza ubu Nelly yo gusaba urukundo mwemere Nelly ya questioning Nelly ni mubi abantu wese dufite uko tubibona je Nelly novuga ni mwiza mugari umuntu avuga ati Nelly si mwiza ivyo uyo rero abivuga ni rofa agenda arondere vya bidemu vyo muri Kenya hari bidemu vyinshi muri Kenya vyabuza abagabo kubera ububi nazoze ndabimwereke mani bisa nabi biraho bibi azoze ndabimwereke ubu birashitse Nelly demu mzuri wa vile kweli urashaka kubura umuhungu kubaho kangwe ni mubi labda we namusara okay uno munsi wavuze kuri mu rukundo birashitse Nelly ataragupropoje yuko mwo sohokana ukomera gwe umukunzi wa kwera Nelly sasa mani je vraiment no biheba kweli Nelly ndosa amahirwe kwane Nelly kidemu kikari kandi umuntu ifite akantu hariya mu Gitega n'amari gititi uguma wakifotoreje bangiye faster kabeza yana nasema nishaenda ndoka waida niyo barabonye muri Nelly turafise abantu benshi bari muri entertainment ba Mona Warda ba Monia Fleur like tunaome una focus sana kwa Nelly wahe Nelly mana ramota bana nisiga parfum nico kintu cankweze kuri ushamunusa sino ko urumva gusa yafuye kunchako parfum ajipagaga papa yake kuri kwimana je ndakurahiriye we nambura umuhungu utisiga parfum Nelly gusa guciyeko kajya kaudere gusa gusiga ko rasti tayari bawisize parfum man anakuramugije imagine umukobwa yisiga parfum nkiyo nituza amahera igura jwaze umudemu nkwewe niwe mwiyegereza rana tanda kujifatisha udemu wene mnachupaga amaparfum mota gusa bari mu mashambre basohose hanze biga umuyaga gusa w'ivumbu ufa kumuca ko parfum biheze just wapi Nelly forever ati Nelly genda kwikundisha aho tuja mu rukundo wavuze ko yaguciye ukasiya parfum yake ko utamuhagarikije uramubwira ati Nelly ndifuza kuja mu rukundo jengene gushika urumva jengene jengene ibintu bizomuhabura urya mudemu jengene yani ubaya yasa tfana parfum za kumota sana na misi jengene yasa kurondera parfum imwe nayo nazokumva avuga ati vraiment upeti I'm ready kuko cyo nabonye cyo Nelly akunda abahungu gusaba ipafinga bana bamota na kama uko mwana mnajipiga maperfume za umesha brand umuhota umeze fresh Nelly natana kubeba anakuzwa muri benyi hivi unaenda na dramatic atwa kusa dramatic wasanze siga parfum au lofa yatia mihozi nani parfum za mushambre afuzi naisha simu sema parfum za bien mumwegere Nelly atabereka agurira amaparfum mugakemwe muguma mugura amaparfum ngo muri vile nta bintu birenze biriyo mwegere Nelly atabereka vumbuza izo parfum ze Nelly atafise parfum zimje vraiment ico kimwe kweri nzo kimuvugira ko kweri yes ari gukora ibintu abantu bakabifata yuko umenga hari umutima mubi uhari ugasanga uri kuraponda umuririmbyi runaka ariko je ndabitahura hari gicu uri kurasanga kuramfanyizia promotion nibirashika akabaho nk'umuririmbyi ko na Satb Kirise sigisohoka ariwe kula hiti sana ngo muyivuga sana ati waze mi beat yani vuruga nibirashikaho gacu usanga no mwijuru ngo ariko barayumbiriza nibirashikaho gacu usanga aho nk'umuririmbyi arakubwira ati peti je bivanye n'ikintu nkore abantu fo ko ndagwagashira araje vraiment urumva umuntu nka Satb deja right now I can say that is my brother kabisa ya Satb apoglo mama ni umufani wanje arakunda ibikorwa vyanje arabikurikirana nanje ni nkuko ndamufana ndakunda ibikorwa vyiwe Satb so indirimbo mbandire ndi gukora challenge yo gupushinga iyo ndirimbo yo kwitapa uravyumva natabintu maje ndabikora urandipata ko Satb vraiment nasanza n'umuntu imereye fresh kabeza hari ikintu bita muri entertainment hari abantu bazi gusupporting impano z'umuntu umuntu ashaka gutelefona hari umuntu ari ready kugutelefona akakubwira ati peti courage ivyo urimwo ni bo kandi bandanya Satb ivyo yarabikoze none umuntu nk'uwe vraiment eske we tusemeshe ukweri twache black Satb n'umuntu niwe mu stade wa mbere kwanza namwe nibaze ko murarashobora no kuvyerekwa n'amaso Satb afise ukudiri a supporting impano abonye yuko ushobora arabikubwira je Satb yaranyene yarantelefone arambwira ati petit courage unabiweza ni bien tavuga ati bana grand frère umuntu namye mfana vraiment nk'ikintu mu petit anatware bamsikira mimi najifa promo
mu masomo ngo amso na difaru stadafu nuko akora rusauti rupovu rwa macha ndamera bade walaki ya Mungu man shumbwira rero wewe utangiye gukora ivyo wawe umuntu umubona hafi tuvuga ati wamubonye iminsi yose unanipata uko na Prido Diza umubona muri game y'ibintu vy'indirimbo aririmba ufana akaca gufona akubwira ijambo nk'iryo grand frère vraiment autafurahi ndafurahi sana kabisa Satb ni big brand ni star unanipata akupigia simu mi vraiment kivyangu naranezerewe kandi nabonye yuko vraiment yuko ankunda kandi arankurikirana vraiment ndabishima ko biri kose kandi nkuko abasani benshi gusa abasani benshi bama hana bantelefona bambwira ati peti yangu courage maze guhabwa courage n'abasani batari bake vraiment ibintu binshimira nanje kubganje biranyereka yuko birashika ugasanga ariko baragushiramo akaboko ati kugira ntucike intege cyangwa usanga ibyo ukora of course barabikora Satb n'umugabo rasta Satb bacora nk'umuzungu re Jamas jikamani diaspora uzi Satb n'umugabo Satb basigaye bose n'abagore Satb n'umugabo none vuge ku batarampa ngende mvugire ngo nakango yarampa just nigera mbeshe Satb kweli si rimwe canke kabiri Satb yamayana mu kweli ivyo nyegeza kweli ivyo birazwi yes abantu nitwo turakora ibintu twadufise abantu twinspira ko ibintu twavuga ati jewe ndifuza umuntu ndabira ko ibikorwa akora je ko ndiko ndakora bino bintu hari umuntu ndabirabirako we ni banduru urabirako ivyo bikorwa byo ndabira apete muri Tanzania apete muri Tanzania urumva hari Ufise umuntu yanyesperience numa niyumvira yuko no bumuko basi bituma je niyumvira yuko impano yanje nogira hane no ivyuru no ivyaza nabaye bavuga ku vyaye kwivyaza umusaruro naye mabirundi betu ni hatari byazo niso byari umuntu yatumye je nkundi ibi bintu sana cyambona yuko impano yanje nogira hane nevyaza umusaruro ni Gasore sinigera mbeshe Gasore n'umunyakinama y'uwacu urumva akijya hit vyatumye je niyumvira ati eba no mujama akakora gute kugira ngo abantu bamumenye nkuku aje muri quartier abana bagasara ngo Gasore utarambaro uravyumva ujya yatumye je niyumvira yuko ibintu no bikora gusa maze kuja muri game je ndavyibuka nk'igitabo ko je nabitanga nk'ikiri umupeti n'ama video ndafise kera hari ukudiri banya mu ma commentaire ko video zanje zarabwa attention wasanga afise commentaire zishikafi jana ngo umupeti ngo afise ijwi rimeze nk'irya Gasore ibiki urumva hafi abantu ijana mu ma commentaire 500 n'abafise commentaire zishikafi jana benshi bavuga yuko afise ijwi rya Gasore be mu nyuma nje urumva 2024 nje sinaje kandi mvuga ngo Gasore ngo niwe muntu ngo nojya ko ibintu naje nibaza ku bantu mbona yuko baturenza hanakure icayitwa yuko aribo niga ko mbona yuko nanje meze nkabajya yuko no bantwika kabisa nko ku bantu bakadukurikirana nk'umuntu wifuza kumera nka Kiyeboyebo uno musi turabona Kiyeboyebo ariko hit kandi bimwe mu bintu bawifuza gushika ko arabishitseko ariko nko bakadukurikirana bifuza kumenya Kiyeboyebo kugira ashobore kumera nka Kiyeboyebo nize challenge yarahuye nazo kugira ngo naje nzogerageze kugwana nazo ngera hageze uno musi nawe okay so ikibazo ciza cyane kandi ico kibazo cyufasha benshi uravyumva hari abapeti bafise impano ariko impano zabo usanga ziri down bivanye no kudiri abapeti benshi bamaze kumindinga mu mutwe yuko ngo nkoranye nanaka yuko noca nanje no vamwo biga bintu bizobamaramaza sana bimwe bibaho uravyumva gukorana fulani ntituvyanse ni vyiza uravyumva birafise sifa yavyo kandi birafise aho vyo gushitsa ariko hari abantu kuko mwajewe ngaha je undonde dukorane ndaba kwanza we ibikorwa ukora ingene bimeze kuko je simfa gukorana nawe ntazinga ivyo ukora uravyumva nshobora gukorana nawe abantu bakabona yuko gusa nabikoze kubw'inoti orke badatahura yuko nabikoze kugira ngo ndabe ko no gupushinga unanipata ugasanga we turakoranye na kimwe wampaye abantu bagahura yuko nabikoreye inoti bivanye n'ukuntu wewe uri down je mba ndagufise vyinshi mba ndakurusha ikintu gusa no menyesha abantu benshi jibi ibintu nk'iki bitangura nabitanguye nk'ikiri umwana mereka mvuge ahanyene 2024 ngaruse muri game ama challenge nahuye nayo menshi uravyumva icambere urabona aba ba content creator hari kudirusha kuri mu content creator ukabura telefone nzizi gufata image uravyumva ukabura abantu bakwegera hafi bakubwira ati petit koruku zino platform zawe zikoro basi bicishe muri inzira kugira ngo zirabwe n'abantu canke petit yangu mu kwiyumvira korana n'ibintu biri update urumva hari ukuntu ubura abo bose ugasanga wewe rero nagatwe kawe kagira gatangure kugirane gukora sasa wewe mu gatwe kawe ukiyumvira nta telefone mfise sina ide sasa eske ukuja ugasanga umupeti iko na bana kama ugasanga umupeti afashe phone urumva afashe phone nziza vraiment kamera afise
abapeti usanga bafise nka 14 Pro Max mugasanga kazana creation imwe y'uburofa ukibona gusa cyo vuga ati ni copy uranipata zivyo bintu nagenda bicamwo me grand frère wanje yagenda mpanura ambwira ati petit frère ibi bitwacana nabyo ubu mu createur iyumvira ivyi wawe nta kintu kibabaza mani nko kubona wakoze ikintu kikajya hita mukaca mva ngo ni copy ako kantu karagiye na rasta uranipata memu deja izo challenge urumva challenge zo kubura telefone zirabaho muri aka kazi me izo challenge ntizivuga yuko utokora oya urafise abagenzi je ushaka kumbwira yuko ushaka kufisa abagenzi bashika 10 habure nk'umugenzi afise phone ifata image nziza ico nikibaho abagenzi urabiyegereza ukababwira ati grand frère je nkeneye kuvyuza impano yanje ndagusavye mfata content zibiri canke zitatu ugakora challenge ya telefone urashobora kuyikira muri iyo nzira unanipata hari challenge yo kubura amamega no kubura amamega bira jivyo vyaranshikira ugasanga mfise ama content me nabuza amamega unanipata me nkemera nkabimbwa imbere y'abajama mani braza ni partage bro unanipata umu bro akampartage kandi ibintu bigapasa fresh mugasanga umupeti nashaka guca muri iyo challenge ngo jewe sinshobora kubwira umuntu oya bwira umuntu agupartage unaza post ile post ukaronka umuntu agukunda kuri ga post nyene wabona yuko utoyisabira partage ikakugururira inzira unanipata hari izindi challenge bro ziga navuze ziga zo gutukwa braza akazu gatangwe kandi ukiyumvamwe ubona yuko bikurimwo rekana n'amajambo y'abantu korana n'abantu baje kuguhanura baje kuguha mayide bajya bo kugufaka bakubwira ati ebana bro ibi bintu ntavyushoboye he batayi wanyu bajya shira pembeni ukorana na wa munazoza kubwira ati grand frère ibi bitu fanya hivi uzocamwo unanipata hari challenge zo kwegera abantu bakurenze hari challenge zo kwegera abantu bakurenze uko mwokorana ukamwegera akakugisano kwambia braza miss kujuu changa kakugarako unanipata twara abantu twegera amani kero unanipata unakutana mtu unamujongelea abantu umujongelea unambia hivi braza nakomba tufaye ni bless video nini akakugarako braza dosika chiba ferme yani ukacha wiyumva umengo ntushoboye umengo barakwanga yarekana nabo bro kora ndazarigiye manu uzokora uzoba uzaruta wapiga fimba baka onye bavuga ati umupeta arashobe turashobora gukorana nawe izo challenge zose twaraziciyemo mwe twazicamwo zitwigisha ikintu challenge ifise n'ikintu igusigariza unaomba mutu featuring na bikunyima bikagutera ishavu me iyo shavu yawe nigutware mu guheba ibikorwa vyawe yaha iyumvira aho ibikorwa rero birenze bimwe nawe nyene umunsi azobira mvuga ati ebana fulani vraiment anaweza unanipata ivyo vyose twagiye tubicamwo bifise ivyo vyagiye bitwigisha ni nkuko nanje nobwira abari down bariko barakora sana kugira ngo bagerere basi ahantu bavuga ati je nakangene kumera nkanaka ivyo kazobicamwo bicishe muri iyo nzira bizokunda ntuzocika intege mu kazi amajambo y'abantu ntazotume wewe uheba ivyo ukora ntuzosabe service umuntu ubone yuko arayikwimye ucubona umengo ubuzima burahezo yaha kora ndaziyo service yawe hari umunsi bizogera irya service washaka kukinana nawe bikitwa yuko ari wakarakurondera ngo mukina nawe kugira ngo nawe nyene aprofitire kuri visibility yawe entertainment ntanderegira amana no musi ni jewe ejo ni naka kabeza urabizere Kiyeboyebo byerekana ko babajwe cyane braza je nababaje gusasa vya danger mimi maumizoaga kweli je vraiment narababaje vya danger unakutana mtu vraiment unamomba simu anakunyima wallahi mere yako anakuitikia simu gukiweza konkuru petini kona manaraboro bitamu bito man ugasanga man jewe na shika kae juu urazi gukorera telefone telefone braza winjira ahaboro man hafi kae zitanu man ukavayo kae zitanu zose ziri mu mutwe konkuru niko napata point bako nasema sasa peti yoko man petit vraiment izo point kumupeti mu déranger nkawe tuzi batazi ko je ndiko nkorera telefone ukacuronka amanota meza umumere wakaca kubwira ati ngo iga kwanzu yaheze mama we ocho chuvuga ati demu life mbaya hama umere acafeta gafone sha mera yarigeze manarute kwanza yo konti irahari hari konti yanje ya TikTok yitwa Kiyeboyebo classic kugya nyene irimwe ibintu vy'uburofa man image ya flume ya majabu Brazil phone sinzi ningene yitwa man ifone nayitwaye kuri bata barabura urumva n'ivyuma vy'abarayibuze man niyo mere yigeze kumfeta ngo tora ko gift phone kugira nandike message na chaminduru kwa mengo ndiko nyina play man jwazezo maisha za kwenda kibazo cyo kuri ekra yafise kibazo cyo kuri ekra kweli kabiza muri bisi wape aja bagwa ngira kubibaza ko ndiko nyinaje kumbe ndiko ndondera aganani akaretre kari
ni hatari kweli. Yes, yari Kiyeboyebo ariko Kiyeboyebo ari ikintu kimwe nifuza ko ubwira nkana kwa dukurikirana kwa kenshi ari gihe warabandunda akambwira ati uwo muntu turifuza udufasha kanimero kiwe ariko ndifuza wewe ubyivugira uvuge kanimero kiwawe nimba ari umuntu wifuza gusupportinga Kiyeboyebo abicishije kuri step made canke abicishije no mu mpano yawe urashobora gusiga ko akazina akanimero kiwawe naka zina karimikaje kode promo hiyo kiciye gitwenga so shikari ufise kari kode promo gusiga nimero yanje n'izina shaje nibaze yuko ibintu vyarateye imbere urani pata umuntu wo gufasha ni wa muntu arondera inzira zose kugira ngo aronke ingene afashe umuntu kabisa muri step media murafise ama platform kandi muri platform za nyaradiri ha message bashaka guca muri message yavuga ati fulani mu ndonderere kabisa bikaba biciye uko okay nimero bwanje urazi nimero yanje abantu maze kuyihaga basha igafira mu main box yabo gishaka uzosubira imana Jeffrey makwenda manize je usavye nimero na manayitanze je insavye ndayitanga fresh bien nemeranye nikaja gufira yonye muri inbox ya me utayinsavye ngo napana graphic ani eskize trop kabisa. Yes, yababwiye mumukeneye arafite platform ziwe ni Kiyeboyebo Classic of course na YouTube naona ebana ahubwo ari ikintu kimwe cyo kuri YouTube nabonye cyantangaje usigara umukinyi wa filme burya sa Jeffrey mu bisanzwe ahubwo reka nterenda zomwica pako ndafise aka episode nigeze kina kitwa nzo nakwica pako nabigize kugira ngo trusting ndabe yuko no bafise iga esprit yo kuvuga ati jiki kuko urabona ibi byo gukora udukorwa duto hari ukuntu usanga mengo nta birenze no dutwara muri YouTube nta birenze byo biko biraguha me ukoze nk'ikintu kirefu harimo avantage ndefu navuga ati reka naje nkoreye ku avantage y'ibintu nk'ivyo kuko nabona yuko ishure rigiye kumvako me ndabigiye ko nyene vyari vyakunze kandi ko aba subscribe baduga ku munsi kandi ko bavyanje vyararabwa uranepata me mu nyuma cyambona yuko ntoguma mpambana na YouTube yingifise ibintu bimfashe vyinshi vy'ishuri biti birasaba gose isaba yuko uyi umwanya asitaye hari umwanya nawe urumva uburi kurata ni nko guta energy zawe mu bintu ubona yuko mu nyuma bizosura kandi bigirene bikoroke uko YouTube udakoze irakoroka me apo global shaka kuvuga ko nayihevye me nafise abandi bamfashe ku mugongo vyitwa yuko ndiko ndakorana nabo uravyumva kandi dufise amafilme menshi dukunda dukina kandi meza abantu benshi barayakunda bashaka kurondera Sandrine official bakarondera hari filme nakinye yitwa Diaspora filme nziza cyane nindi ndiko ndakina itarahera yitwa Not My Blood bashaka kwirondera kuri Sandrine official bashaka kuyibona vraiment nibikorwa bimeze neza bisukuye image ya bya butamu braza okay. Ndirabura me muri yo filme ndafise inzobe man mutaziyumvira yuko nisize mu korogo ya naga kamera gusa kama yagakurere kabisa ndifuze ko turangiriza kuri kino kintu nakaye kajambo ubwira abantu bahevye comedy akajambo no bwira abantu bahevye comedy Sajena nakajambo no babwira ahubwo uri inzu ihe ubona yuko atavyushoboye it's not your talent bro bakajambo gusa no babwira mwe mwabihevye ni bontu ni bonju umeonaka kazi yayi wabonye yuko atari vyo urabihe ni nk'umuntu aheba ishuri yarabarekiye muri hari umuntu we asa uzokwemera kubuwanya imisi yose kubigumemo bihebe witahire n'abantu bahevye comedy vraiment bifise ukudira bitandukanye hari umuntu yahevye comedy bivanye n'ukuntu yagiye abura ibintu vyo tumi ibikorwa vye biboneka hari n'abandi babonye umengo birabarusha hari n'abandi babiheba man hari umujamanzi neza yahevye comedy kubw'umudemu unatana moto talent ya ukayigyamisha fresh kubw'umukobwa vyo bure bahebanya zisha yicuza just imagine wewe ukuba bien umukobwa akakubwira ikintu nyene talent yawe bien unalala nico kintu cyatumye amumenyera Jonas kandi umudemu yigeze kubimbwira ivyo bintu man nguhebe du comedy ingomebe comedy namuteye finga ndayambwira ati fuck you Taiwan wa mkoshi we wala utakia kunikataza talent yae tu yaruba useneza ngo sharing urabona ngo bijya bintu gira ngo je binamaramaza again utazi papa waborewe ibinatugira amakabari ngene yirirwa amaramaza sha umviriza je nta muntu yotuma mpeba ikintu je vraiment mbona yuko ari talent yanje mbona yuko nkoze nshizemo imisaruro yuko ibintu vyogenda bon kabisa yes yari Kiyeboyebo yababwiye umuntu akeneye gukurikirana ibikorwa vyiwe ugenda mu mukurikire ku ma platform yiwe yose Facebook Instagram TikTok na YouTube channel
sinzi ko na Twitter waba uyifise. Man Twitter narigeze kuyugurura me harabayemwe ibisanga ndakiyana naniye gukoresha sinzi no iri kucanganya byaramvanze Twitter umuntu mwumva uru video bigeze kundungikira ruragwinwe mvuze inwese ndibaze ko mu gitabo abajere barayitaho bararundungikiye babica bisabe ko nja muri Twitter uwo munsi ashancana na konte man faster zebana mbone wakera yanaka yari wakera yabibisa nibi hapa tavuga ati wakera yanaka il faut que nipambanie blaze tugurura Twitter ndajako changira platform ya Twitter me mu nyuma nshiseyo birana ningene mbohiga video like biranka nawe numengo ni ibintu biramvanga mu mutwe cyamvuga ati reka ndagwihoze mbe ndayifise kandi ndaraba ama post ubu nsigaye narabimenye narabaye agatoto town umuntu vyo gukoresha telefone namenye gukoresha Twitter ubwa mbere vraiment gusa Twitter kweri nta n'umuntu no hanura ngo ajeyo kweri nayo nkoresha nta kazi ntaki nagaye kajambo ubwira abantu bamaze gutanga wakera abantu ubwira babandanye batwihera ko natwe turavyungukamo Zaba umuntu wakera yo nairiye ko 35000 bakubwira ngo ido wakera yo mu naho kapana yoko nifitetse no muri WhatsApp bamaye wakera yo urumva cyanda muri WhatsApp cyanda babesha mugati wakera yana kandi ayifise wishaka iporo yihuta brother abarundi kwaibya ama wakera bakorera imse bameni pigala rera zingine za umesha chacha maheruko kweli 35000 okay none umva bataduhaye ama wakera yuko toronka natwe business no baho yes yari Kiyeboyebo numwe twariko turabaga ibinabiri yakujanye n'impano yiwe n'ingene yatanguye ariko jambere na mbere kwanza mbanje kumushimira kubwo kuduha kanya kuri Step Media ariko nongera ndamusaba ejo canke ejo nitwamukenera azodukundira of course ivyo n'ibintu bisanzwe nzoza kandi nzobitaba niruka ni kawaida yangu nzoza niruka rasta okay bano bako na renforcement na have ishuri ariko arano ko digwifuza kumenya Kiyeboyebo nivyashika karonka diplome ese kazodutumira ndose diplome ndose diplome kweri ebana sino kubatumira nzobipostinga kuri Fibi ati ebana stati TikTok nje ko nkorere na content nabwiye ati fulani je vraiment siku fulani niko na diplome ivi bishagaye nzotumira buri umufana wanje wose je sinigera no kuri Noel ahantu narindi nimemwangala resa diaspora mebukiye bwaho ntangura kwicuza man uko ku stage unazarasha unajifa pro sana uko wamengo akaboko kanje kari gahindutse manigani naguma mezuku lari umyamia bapeti bakure mabiri man bana sara naho gafika nyumbani na mia hapo sasa nurutwe gwanje piga la reza umeshamba kama peti wakajikosa mzee ubukiye bwaho rero sasa matasa unazaji bana tu hapa nabigiriye iki yes yari Kiyeboyebo atubwiye ni aduye twamukenera kandi ebana azodukundira ariko Kiyeboyebo sirifuje ko ari je nza kurangira ikiganiro shaka bari uhereza ikiganiro wongera usezera abantu kwa kundi bamubikora kuri Comedie. Okay, so bonjour la famille naho twatakaja kanu kacu navuze ibijambo vyinshi so bonjour la famille sinakavuzemo kandi agasubiremo kandi ndakavuge gatatu so bonjour la famille hamara ndi muri Step Media is Mr. Kiyeboyebo ni kuba diaspora ivyo birazwi ku muntu turi kumwe ngaha mu Burundi ni Kiyeboyebo classic of course ukazina abazanje kuri sino yababwira juste kubabwira ati mukurikirane Step Media murabona ko babishoboye ni bon bafise ibiganiro bimeze fresh ni cool up kabisa mugire subscribe umuswe nanje mugire follow subscribe kumuratavyumvamwo vraiment mbere nka Alvin Smith bombo krati go to get and follow urabona yuko ntabishoboye agira and follow Alvin yana kujya baranyica avyumva gusivye navyo tuko turasaba ni mugire subscribe mugire follow mubandanye mwironkere ibiganiro bimeze neza birimwo akantu kaga conseil k'ubwenge uko bifise n'ivyo bigisha vyo kabisa merci sana yes yari Kiyeboyebo nko nameje kubabwira ebana ikintu kimenda kubwira aho taragira subscribe bangutsa muri bwa bumwe kwa kundi yandi mwa mubikora ariko sino kugira ngo back na mimi ganiro kiraheze nobabwira ciao canke peace out bivaye naho uherereye canke bye bye out tuzosubira sinzi uko uza kuvyakira ariko kuri wafashe umwanya wawe uramara ikiganiro cyose merci sana imana ikongera umugisha peace out.